imyuga itandukanye ijanye na intelligence artificielle. Iyo niyo article no musi naguye ko guys ndiko ndatembera nk'ibisanzwe ku mbuga cyane ku rubuga rwa TikTok. Ni article naguye ko y'umuntu yagize post atangaza imyuga indwi ushobora gukora wifashishije intelligence artificielle. Turayibona ngaha anye kuri no video yacu. Guys, no musi ni video iri un peu très spécial. Nta kintu tuza kwasuma, nta kintu na kimwe tuza kwasuma, ahubwo tuza kurabira hamwe tungire une analyse critique, tuvuge tuti mbe birashoboka canke ntibishoboka, mbe iyo opportunity irashoboka canke ntishoboka. Umwe wese ku buryo aza gutira conclusion mugabo ata kintu na kimwe tugiye kwasuma. Ni ibintu twaguye ko ariko dushaka tubirabire hamwe. Nkundira ndaguciremo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website. Ushobora kubura ikigo kigenga, business, assurance canke ONG ukeneye website kugira ibikorwa byawe bibandanye byaguka isi ibimenya. Turahari, abahinga bacu barahari kugira bayugufashemwo mu kubakira urubuga website ruzogufasha ko ibikorwa byawe bimenyekana cyane ku isi yose. So bagukorera ku giciro kitavuna. Karibu, abahinga bacu baragukorera website mu masaha atarenze 48. Turabaye ikaze, muze murabe byiza atahandi byari bwigere biboneka muri kino gihugu cyacu Burundi, kuko abahinga bacu bafite ubumenyi atabandi bantu bafise kazi. Ino article rero no muntu yitwa OX Marion Alpha Roundtable Space yavuze ati 7 lazy side hustles you can vibe code right now. Guys, imbere yuko tuja deep muri kino kiganiro nagira ndakwibutse yuko hano ni kuri We Talk Business, aho dukunze kuyaga ama opportunity menshi atandukanye canke imyuga myinshi atandukanye. So utarakora subscribe, ndakwibutse yuko subscribe ni ikintu cy'ingenzi guys. Ni ikintu cy'ingenzi, agakengirira ko nyene gafyonde ku buryo atakiganiro na kimwe uzohomba muvyo tuza turatangaza, muvyo tuza turashirako. Again, like iganiro cyo kuryohera, uzogira like again, ntibagire no gisangiza nabandi twagiye. Ngaha rero No Fall aravuga the 7 lazy side hustles you can vibe code right now between 1k and 15k per month. No kuvuga hagati y'igihumbi n'ibihumbi 15 ku kwezi by'amadolari. Zero experience 2026 guys. Nabwiye nta kinza kwasuma, tuza kuba turiko turasoma ngahanye ivyino post. Opportunity ya mbere canka akazi ka mbere aravuga ati ushobora gukora ikijanye na faceless TikTok canke YouTube, faceless TikTok canke faceless YouTube. No kuvuga aravuga ati AI creates full video shorts for you, daily facts, motivation clips, savage roasts, zero face on camera, zero manual editing, monetize with affiliates, YouTube ads, TikTok shop, realistic potential, 2k between 2k and 15k per month. No kuvuga agacatanga na prompt rero ushobora guha AI ukayibwira uti build a faceless content pipeline, give a topic, generate 10 video shorts, scripts with voiceover, cues, stock clip ideas, caption, ready for CapCut export. Guys, mu majambo make nyimba utumvise ivyo reka yavuze ati uno munsi urashobora gutangura faceless TikTok canke faceless YouTube. No kuvuga TikTok utagaragaza isura yawe, YouTube utagaragaza isura yawe, ushobora kuri muri abantu bavuga ati jewe sinkeneye kubaparesa, ndatinya kamera, sinkeneye ko abantu bamenya gutya na gutya. Uno munsi rero mu gihe dufise AI, with AI urashobora gukora urugo rwawe, TikTok yawe, YouTube yawe igakuri kaduga kandi utigera waparesa mu gihe wifashishije AI. Ingene ubikora rero, ushobora gukreate utu video tw'udu shorts dutonya ukadushira kuri YouTube shorts, Instagram reels canke TikTok, canke ama different type de contenu ushobora gukora. Ushobora gukora daily facts, ushobora gukora ama motivational clips ku bantu mukunze gutembera ku mbuga, urubona abantu bapartage utuntu tw'utu motivation dufasha abantu nyene kumva nyene watakaje icizere canke nguvu ku buryo usubira ukabigarukana. Ushobora no kugira n'andi type de contenu atandukanye. Kuri ayo type de contenu yose ngaha anye Now Fall aravuga ati ni zero face
on camera, zero manual editing. Ni kuvuga nta sura werekana, nta bintu byo kwedita ukwiye kumenya. Hama akavuga ati monetization, ingene monetiza, ingene byo kuzanira amafaranga. C'est vrai, turakora imbuga ariko urakwiye no kwimvira ati nyimba ndiko nakora runo rubuga ni gute no monetiza, ni gute gonzanira amafaranga. Monetization nga anya ravuga ati uburyo butandukanye hariho affiliates mu kwegera ama business atandukanye, kuyagirira publicité ku buryo umuntu aciye kuri wewe cyangwa aca kuri link yawe uzorunguka amafaranga, canke kwagira andi ma publicité yose mu kwegera ama business atandukanye. Ngaha rero atanga realistic potential between 2k and 15k dollars per month at scale. Okay guys, sinzi ko bishoboka. Est-ce birashoboka? Nibishoboka. Jewe d'après mon avis, cyambere nuko faceless TikTok irakunda cyane, faceless YouTube irakunda cyane. Ariko kuvuga yuko gukora ama viral shots birashoboka cyane wifashije AI. Ibyo ni ibintu nzi neza ko bikunda. Ama type de contenu, ama type de control, type de contenu zose zishoboka ku buryo wewe yare yose ukoze irakunda. Est-ce birakenera kwerekana isura yawe? No, ntibikenewe. Est-ce birakenera ko edita? No, ntibikenewe. Monetization uko nikora, est-ce urashobora kumonetiza kuri YouTube? Ego urashobora kumonetiza, ego urashobora kurondera ama publicity y'ama business ugirira. Guys, urashobora gukoresha TikTok Shop. TikTok Shop malheureusement muri Afrique nikora, ariko ku muntu ari muri America, Europe, TikTok Shop irakora. Niyo ni imwe mu potentiel de revenu. So ino potentiel de revenu iri ya 2000 kuri 15k irashoboka ntishoboka. Guys, jewe d'après mon avis personnel nuko nibaza yuko ugitangura biragoye cyane. Bon, ntibigoye cyane ariko bisaba gushiramo ingufu nyinshi kugira ushobore gushikana kuri ino potentiel de revenu. Bisaba gukora ama vidéo de qualité, bisaba ko développer un système de workflow, no kuvuga yo kugenera ma type de contenu ku buryo abari ibintu biri très bien organisé, kandi kuba ari ibintu wama uposta chaque jour udashika intege. So for me ino opportunity jewe no yiha with your this nibaza yuko iri very feasible. Twagiye kuri opportunity ya kabiri ni viral prompt pack empire. Nga anye uno Mario aravuga ati you can do a viral prompt pack empire, sell bundles of 100 plus ready to use prompts, niches, viral TikToks, savage roast, dating openers, Etsy listing, upload to Gumroad the ones, sell forever, realistic potential 3k to 12k per month, viral prompt starter, create 100 ultra viral prompts for savage TikTok roasts, include full examples, hook variation, emoji tips, and ready Gumroad sales page copy. Muyandi majambo nga anye ino article aravuga ati urashobora gucrea ama prompt hama ukayagurisha. Uno munsi turi mu gihe cya intelligence artificielle, abantu benshi bariko barakoresha intelligence artificielle, rero ushobora gucrea ama prompt bivanye n'amanisha atandukanye ku buryo uza urayagurisha kuri abantu bayakenera. Amanishe rero aratandukanye. Ushobora create ama prompt ku bantu bakora ama viral TikToks, ushobora create ama prompt ku bantu bavuga ibintu bijanye no gukundana. Hama wamara gucreate izo prompt ingene uzicreate naho biroroshe, wifashisha AI, wifashisha ChatGPT, ukifashisha Gemini, Claude n'izindi AI nyinshi. Hama ivyo rero nga anyumaze kubicreate, umaze gupackaginga muri document izo prompt wazicreate, nga hara propose yuko ni yihe moyo yo kudandaza ushobora uploadinga kuri Etsy. Etsy ni page novuga ijejwe kugurisha, canke ni platform ijejwe kugurisha ama produits digitaux, yaba ama formation canke ama produits digitaux tandukanye, ibitabo, ama e-books, ama PDFs. Ushobora rero gufata iyo document yawe canke ama prompt yawe ukaya-uploadingaho, hama ukaza urashobora kuronka aba client. Ngaha anya aratanga mbere n'ama proposition y'ibiciro woshira ko entre 9 et 49 dollars. Uvuga iyo prompt wide design inza muri PDF urayigurishije 9 dollars, 9 dollars, urumva yuko hama akavuga ati potentiel de revenu entre 3000 et 12000 par mois ziri passive. Ngaha aratanga na prompt. Okay, quel est mon avis personnel? Viral prompt pack empowering. Est-ce que ni ikintu abantu bakeneye muri no miss? Ego ni ikintu abantu bakeneye, mugabo d'après mon avis personnel nuko
turi mu gihe aho abantu benshi ubunye bariko barabimenya, so ni opportunité peut-être un an avant cyangwa mu myaka ibiri heze y'inyeri opportunité ikomeye cyane, ariko no munsi ko yo bikora idakora si cyane, ariko abantu benshi bariko baramenya kuyikorera ama prompt bonyene. Hama aravuga ati sell bundles ngene wazigurisha manishi ukora ego urashobora gucagura no manishi atandukanye kuri TikTok cyangwa ayandi ma niche atandukanye. Ingene moyen de sales cyangwa ingene ugenera ama sales kwa uploadinga kuri Etsy, kwa uploadinga kuri Etsy cyangwa kuri Gumroad guys is for free, no kuvuga anyone can do it. Realistic potential avuga 3000 et 12000. Est-ce que 3000 et 12000 biri realistic guys? D'après mon avis personnel, again ni ibintu bisaba gushiramo ingufu nyinshi, si ibintu du jour au lendemain bica bikunda, ni ibintu bigusaba guhera ama produits digital menshi, gutesta ama produits digital menshi, ni nka e-commerce guys. No musi cyangwa dropshipping, no musi kugira ugire success muri dropshipping cyangwa e-commerce bisaba gutesta ama produits menshi atandukanye, ukalearninga, you fail, you upload, you fail. So no kuvuga rero naha nico kimwe bisaba gutesta ama produits digital menshi, ama prompt menshi. So is this realistic? D'après mon avis personnel, no kuvuga yuko you need to put so much effort. So no yiha amanota ngahe rero sur this guys, this opportunity jewe personnellement no yiha amanota angana na 5 sur 10. No yiha amanota angana na 5 sur 10 kuko abantu bose babishoboye, abantu bose babitaye. Tout d'abord il faut gutahura ino opportunité, bisaba ko ugenda ukagira ama recherche ukayitahura. So 5 sur 10 niyo manota ndayihaye. Twagiye kuri no yindi rero ahavuga ati AI resume and LinkedIn glow up, no kuvuga ugashobora ku ngaho anyu bujya bisigura nuko ushobora ku developer iyo skill yo kwa updating ama LinkedIn y'abantu, kwandika ama LinkedIn y'abantu, kuya customizinga ka ama LinkedIn ari professionnel, ibyo byose ukabikoresha wifashishije intelligence artificielle, no kuvuga ku buryo nyene izo LinkedIn ziba customized, ziba personalized neza, zikagaragara nkaho ziri professionnel. For me une opportunité, est-ce que iri realistic guys? Jewe no yiha amanota angana na 2 sur 10 kuko sindayibona ko iri that much realistic. Ego irakunda gusa bisaba inguvu nyinshi cyane kugira ushobore kuronka aba client muri no opportunité. So rero gachatsa rero ino opportunité ya kane muri za opportunité set yatanze hariho talking AI avatars for brands. Voilà, nukuvuga ngaha anyaravuga ati urakrea umu avatar wa AI, umu avatar wa AI cyangwa umu personality wa AI ukamukora wifashishije ama intelligence artificielle, hama uyo mu personnage cyangwa uyo mu avatar ukazuzura mu create ama post, ama video, ariko aravuga ibintu bitandukanye cyangwa amafoto yiwe, ama post kuma réseaux sociaux, byose ushobora kubikora rero wifashishije intelligence artificielle. Ngaha rero gacavuga ati rero maze gucrea umu avatar wa AI urashobora kugurisha ibintu bitandukanye entre $90 et $490. Hama easy outreach via XDM for clients, no kuvuga ngaha anyu buryo buri plus specifique abishiramwo butandukanye nubwo abantu benshi bamenyereye. Twe tumenyereye umuntu ashobora kucrea amavatare yiwe canke gukina gutya, ariko ngaha anye avuga ati avatars for brands, no kuvuga urashobora gucrea aba avatar ku ma brand atandukanye, ku ma business atandukanye. No kuvuga rero mwanya yo gushikira ama business ngaha avuga ati urashobora kuyandikira kuri Twitter canke X canke kuri LinkedIn, mwanya yose ushobora kubashikiramwo ariko ukabandikira ku buryo ushobora kubaronga. Naya est-ce que ino opportunité iri realistic guys? Jewe no yiha 6 sur 10, no yiha 6 sur 10 kuko voilà, nayo nyene bisaba gushiramo inguvu nyinshi zisumba. Inguvu nyinshi zambere aho ziri ni yo kuronka tout d'abord umuntu umu client wubakira iyo avatar ya AI, kuvuga ico si kintu coroshe ku bantu benshi batandukanye. So for me realistic or not, ndayihaye 6 sur 10. Twagiye kuri opportunity ya gatanu, AI meme and caption pack empire, no kuvuga avuga ati you can generate thousands of ready to post memes and caption, kugenera ama memes n'ama caption atandukanye, avuga ku ma trends atandukanye, ama motivation quotes, ukacuzigurisha kuri Gumroad canke Etsy kwa kundi ko yindi ya mbere, ama ukasharinga kuri Reddit, X canke TikTok. Potentiel de revenu agacatanga entre 2000 et 10 000
par mois. For me, realistic or not, inonye ndayihaye 1 sur 10. Guys, this opportunity simona opportunity ngahanye ko ico bari kintu kiri really feasible. Faceless digital product ni ya gatandatu. Akakubwira ati ngahanye rero ubonye tugeze mu gihe aho ushobora gucreate ama faceless digital product, ama formation mu gihe utaparesa. Ushobora gucreate ama PDFs, nka kwa kundi ushobora gucreate ama prompts sous forme de produit digital, ariko ngaho ushobora turi mu gihe aho wifashishije intelligence artificielle ushobora gucreate ama formation, ushobora gucreate ama produit digital, ama e-books, ibitabo by'abana ukabicreate wifashishije intelligence artificielle. Ibyo rero ushobora kubigira ibitabo biri mu manisha atandukanye bijanye n'ukuntu wo kwikingira ingwara zimwe ajanye n'ibintu n'amanisha atandukanye, vraiment menshi aramanisha menshi. Ugaca ufata rero ama produit digital cyangwa ibyo bitabo bivuga bitanga cette sorte d'information, ugaca ubigurisha ku ma plateforme X, Gumroad, ahanyira gatanga potentiel de revenu entre 2000 et 9000. Realistic or not, ino opportunité jewe noyiha amanota angana na 8.5 sur 10. Guys, ino ni opportunity ikomeye cyane kubera iki? Mugabo okay, ni opportunity ikomeye cyane kubera yuko AI is for free, ifite information zose zishoboka. Mu gihe rero AI ifite information zose zishoboka, uno munsi tukaba tuzi yuko ari abantu qui paye pour avoir certaines informations. Ushobora gufata izo informations zikeya AI ifise ukazizana ukazikoresha ukazigurisha. Ingene rero bigenda guys, ino ni opportunité mugabo igusaba kuba afise urubuga, bigusaba kuba ufise urubuga tout d'abord ukabuildinga brand ku ma social medias kugira bizokorohe kugira ne ku reaching out abantu. Tout d'abord banze bakugirira ikizere, bagirira ikizere kuri iyo platform yawe, ushobora kubutanagaragara mu nyuma ushobore kuba propose rero iyo produit. Ni kuvuga ino faceless digital product bica bijana neza na neza ne opportunity ya mbere ya faceless TikTok canke YouTube. Ni kuvuga ahanye twamaze kumva etape ya mbere uno munsi ukwiye kuje gutangurira ko tout d'abord niyo gucreate urubuga utagaragara, hama mu nyuma ugaca uzana uza kubagurisha ama produit digital. No munsi birakunda cyane. Nabwiye rero ino opportunity guys ndayihaye 8.5 sur 10. No munsi rero hariho opportunity avuga nk'iya nyuma, one click viral content tool. Avuga ati past topic, get full X thread, TikTok script, IG Reels, building hooks, emojis, hashtags, charge creators. No kuvuga akubwira kuba content creator w'aba content creators, ukaza ukabacreate ama script, ukabacreate ama hooks, ibintu nyene byo kwifashisha ma content yabo, wewe ukaba content creator w'aba content creators. Ino opportunity realistic or not ndayihaye amanota angana na 3 sur 10. Nukuvuga rero opportunity muri zinye jewe personnellement, avec personnel yiwanje nabonye ziwininga zitwara amanota menshi. Iya mbere nino faceless digital product factory, iya kabiri nayo nino faceless TikTok YouTube empire. Yari kuri Top Business guys, nizere yuko kandi uranyimba wagikunze kisiga like, niba bagira kusiga like again, gire subscribe agakengeri ube wafyonze kugira ntuzohombe ikiganiro gikurikira kizoba kiri beaucoup plus intéressant gusumba kino wonye. Turakunda cyane muri kumwe na Dr. John, naho butaha, bye.